kubera ko umuntu asezeranya aba yakozwe ko ku mutima aba yakozwe ko ntacyo bitwaye adatanze birahagije birahagije adatanze nta ngorane Amede igareresi iri mu kazi hari akazi igomba kubanza gukora hama ihezije mu banyagihugu yego cyane kiracari mwibanga mugabo ni akantu kazomufasha ko filme ayaproducinga mu mwanya muto kandi kanyaruka tukwifurije kugera aho bifuza tugiye kwishura uwaje baserukira ego muhagurukanye ko waje serukira Fangas muyo namustar wa n'umubone gukinarenze abakinyi bose bari ngaha ntabyo ikibazo bari muhitagire ko ndashimiye kandi na banake nabo nyine bariko baritanga kugira ngo ibikorwa babwenge impano dushobora kugenda tujya imbere. Amede Manirakiza lancement ya filime Intore Ntindi iraheze abantu bayikunze byagenze neza ikintu cya mbere na mbere uraberewe hama felicitation. Merci beaucoup. Birabona ko basigaye guma twenga sheri nanezerewe vraiment wayibonye surprise zabaye nyinshi ibintu babikunze abantu baje kudushikira n'abantu b'icubahiro umva twajuvyishimiye cyane kandi filime vraiment je valide. Wow, merci beaucoup. Nayikunze naho ntarayibona yose nayikunze cyane. Oya ivy'inyuma ahubwo nivyo bikaze cyane. Nimba mwakunze bijya ndavuza amanota ndayafise. Ndavyizeye vraiment. Habyishinza ko kwaza duheruka kuganira kuri YouTube nijyari. Kuri YouTube turazobamenyesha ntiharagera tuzobamenyesha kabisa. Ubu ntiharagera ko tubivuga tuzobabwira mugahazo canke imisi nk'indwi nka zibiri. Muzihangana gatoya. Igareresi iri mu kazi hari akazi igomba kubanza gukora hama ihezije mu banyagihugu yego cyane je ndiko ndaraba ukuntu filime yatanguye imeze neza nta ciyumviro cyo gozo tugira seri tukaguma tuyibona yego cyane kuduge bugenda navyo kuvuna yego abakunzi ijya histoire ni ndende ijya histoire ivuga ibintu birebire byinshi Imana idufashije abadufasha abadushikira bakabikunda tuzoyibandanya ibintu byose umengo uri kuturaga iminsi tuzoshirako tuzoyibandanya menga nta muco hari ni ngombwa umuco nuko ihari ubwa mbere iyi hari ni nini burya ntigera hajya ni ndende cyane bijya mwabonye nibike ni byinshi cyane ni kuvuga rero ireresi ifise byinshi muzobona se nibindi zo tubandanye nta ngorane film irahari kandi muzoryoherwa. Amede urisire canke uri ufitiye ikizere gikwiye yuko igikorwa usohoye uyu munsi kiza gisumba icyo usohoye uyu munsi gisumba ico waheruka gusohora. Ndavyizeye cyane ndavyizeye kandi je ndihagazeko igikorwa vraiment ndazi neza ko ari ciza ndazi neza ko gisumba ivyo maze gukora byose muzobiraba muri histoire muzobiraba muri technique muzobiraba. Je vraiment filime nayikunze filime Intore Ntindi mwe murakora subscribe kuri BMT BUJA nizo sohokera Burundi ya Movies and Talent YouTube channel BMT BUJA kandi mvira kuri BMT hari hashonje yego cyane tugira dusure tuhavyure je nagombwa n'umujya mugabo Amede nibiki mwandamuna muri filime za hari ariko mu rugo wapi. Oya birashoboka kubera tubanza guca amafaranga mugabo ni hatari cyose bikogwa n'amahera ego kandi vraiment akaba ari kikogwa wifuza gukorana na Amede mu buryo bwari bwo bwose tayari ufise ka histoire vuga uti ukeneye ko kajamwe umunyu mwinshi je ndazi kubirunga munyiture mugabo ari hamwe mubona yuko hari cyo nshoboye kamera nk'umuntu amaze kubona ko atakintu abanza mugabo baze barana kwandika histoire donc urumva histoire zose ni nziza histoire zose zibaho ziraryoha no uvuga ngo Simon atango ariko agirisha ikiganiro umwanditsi ni wahinyanyura iyo histoire akayigira nziza cyane kazoryohera navyo nibyo shoboye ivyo nivyo shoboye Amede twumvise yandi masezerano yuko hari ahantu hari abantu bagenda bagufasha mu gihe hari amasezerano abantu bagenda batanga ntashike wowe byakira gute. Oya ntacyo bitwaye kubera ko
umuntu asezeranye aba yakozwe ko ku mutima aba yakozwe ko ntacyo bitwaye adatanze birahagije birahagije adatanze nta ngorane Amede ndagushimire cyane kukubaza gusa uko filime yagenze neza yego turi kumwe turabandanya n'ibikorwa ejo cyangwa igihe cyose tukutore tuganire muri BUJA TV ni muhira turabashimiye Saba style byose birashoboka ni bon namahoro uraberewe urakoze nta munsi uzukubita swata mu kwambara simenya ko nakubise swata canke ntakubise swata urafise miruwari uragenda ukira ahubwo ati antuka naberewe oya nibisanzwe kandi ukubise swata no muri Saba style ntitwosubirayo twosha tuhaheba mwoca mumpeba twosha tuhaheba mbako byo babikunaniye gusa bimwe bwati ababumbyi b'inkono barira kurujo nyizere ko muri Saba style atariko bimeze oya siko bimeze turagerageza kandi si no kugerageza muri Saba style hari vyiza byinshi nizera yuko abo tumaze kwambika nta numwe ari doga hanyuma nabo tutarambika muri Saba style tubabahaye ikaze Saba style hari ku bwanyu kugira ngo mushobore kubegwa mu minsi mikuru mu manza mu mafotoshoot abaririmbyi bakeneye gukora indirimbo baberewe basa neza Saba style company turari ku bwanyu Sabasi duhejeje kuraba filime Intore Ntinda twabonye umwanya muto gusa kuvyo twabonye ni byiza filime Intore Ntindi wibaza ko iki kintu ngiye guhindura muri societe ndundi shaka bazoyiraba ubwa mbere na mbere ubwa mbere na mbere ino filime ni filime nziza ifise message imeze neza yuzuye kandi novuga ngo itomoye cyane hanyuma uburyo yakinywemwo novuga ngo nuburyo novuga abantu bose bazobona yuko twateye imbere bashobora kubona yuko ari itandukaniro kuvyo bari bamenyereye n'ibyo bazobona muri no filime Intore Ntindi ni filime yitondewe cyane ni filime yanditswe neza ni filime ifise amasanamu meza ni filime ifise amajwi meza ni filime natwe twagerageje gukina neza ikimwe cyose tugerageza kucerekana mu kuri kwacu nibaza yuko mu gace gato mwabonye yuko n'inkono berekana uburyo ziriko ziraturigwa no kuvuga ngo ntitwagiye turakwepa bivanye no guhunga amadepense ahubwo filime uko yari yanditswe twaragerageje yuko ikorwa gutyo nyene rero ino filime nibaza yuko abantu bazobona yuko harimo impinduka nini cyane bazobona yuko abakinyi b'amafilime hano mu Burundi turiko turatera imbere turiko turashika kurundi rwego kandi urwego novuga yuko dukwiye na twebwe kubinezerererwa rero mwitege byinshi muri filime Intore Ntindi harimo ama surprise menshi mwabonye agace gatoyi ariko abazoyikurikirana yose bazokwiga ikintu gikomeye hanyuma de ma part ni filime nakinye ibintu bitandukanye n'ivyo abantu bamenyereyemwo numvise Alvella ariko ari eskiza nanje muze mwihangane ndazi ko muzobona Sabasi atandukanye na Sabasi mwari mumenyereye jewe nabonye umenga ni bongira ni mu bice biri nyuma oya ajya ahubwo n'intango hajya n'intango no kuvuga urazi yuko uko vyatanguye siko bihera ibintu histoire igendera kura kugira ngo dushobore gushika kuri ya nyigisho twifuje gushikiriza Sabasi ko turaba filime mpuzamakungu ni filime ushaka kuraba iheze ukumva ko hari ikintu uhinduye muri wewe kumva ko hari mentalite wogira kumva ko hari ubumenyi kumva ko hari ibintu nimba ari technology nimba ari creativity nimba ari innovation umva ko hari creation yindi kujemo kwera ya filime ubonye uriko ko kera tukiraba ba commando twumva umenga tuzoba basirikare kubera kandi abarambu bariko barasa urabona ko filime ndundi hari ikintu shaka guhindura cyo kwigisha canke umuntu akabikintu kwera ya filime canke ubumenyi kana akarushobora kuronka umuntu ashaka kuronka buvuye kuri filime mwakoze ivyo ni ngombwa kuko igituma jewe naragize umwete wo gukora byavuye ku bishinga ntahe by'abantu le message nashatse gutransmettre canke ubutumwa nabanashatse kugenera abantu bwarabashikira ku buryo buhindura ubuzima bwabo bugahindura ivyumviro vyabo ku buryo ku rugezo jewe ntari nziga ivyo nibyo vyampaye inguvu nyinshi cyane zo gushira inguvu uburyo
umutwe umwanya muri filme no kuvuga ngo ico twaratanguye kukibona abantu basigaye baraba filme inyuma ya filme ugasanga yafashe ingingo canke umwanzuro wo guhindura modovi yo guhindura uburyo yarabayeho. Rero nino filme Intore Ntindi ndizera neza umuntu azoyikurikirana parce que ni filme izokwigisha cyane ingo n'imiryango. Nizera neza yuko abazoshobora kugirirwa amahirwe yo kuyiraba bazosozera cyangwa bazoheza kubona ino filme hari ikintu ibasigiye, hari ikintu cyashoboye guhinduka. Mu masene twabonye aho warufise umudame akunda isuku adakora ikintu na kimwe mu rugo. Uribaza ko ijya mico ijya mudamu yarafise shaka gusambura urugo? Cyane gose kuko muri filme Intore Ntindi twabonye umudame yitaho umubiri wiwe, yitaho isuku ry'umubiri ariko atitaho ivy'urugo. Kandi mu butumwa nivyo yitaho umugabo arabikeneye, bijya yitaho wari ubikeneye. Nivyo kandi cyane isuku rirakenewe ariko isuku ritegerezwa guherekezwa n'ibindi byinshi. So kuvuga ngo ufise isuku yoca yubaka urugo rutekanye, iryo suku rirakenewe kandi cyane ariko riba riherekejwe n'ibindi byinshi. No kuvuga urugo ntirukeneye iryo suku ryonyene, birakeneye yuko witaho n'ibindi nk'inshingano zose responsabilité umuntu abafise mu rugo. Ko kubakana ari kuzuzanya sabasi bijya ujya mugore byamugorawe nk'umugabo ntari kubikora kugira urugo rubandanye. Abazoraba iyo filme bazobona yuko urugo nyene ari kuzuzanya, ari kwihanganirana, ari guhanurana, ariko kandi bazomenya yuko mu rugo umuntu arafata ingingo. Ibitameze neza ntucuvuga ngo umugabo azonyuzuza ngo reka bigume gutya, ahubwo ugerageza umwe wese mu rugo agerageza kuba meilleur. Umwe wese mu rugo ategerezwa guhagarara mu ruhara rwiwe kugira ngo ibintu bigende neza. Kenshi no mu kugira urugo rusambuke bivana nuko umwe wese yananiwe guhagarara mu nshingano ziwe. Iyo umugabo ananiwe inshingano z'umugabo, umugore akananirwa inshingano z'umugore, ubwo rugo ntiruba ruhari, ubwo rugo rutegerezwa gusambuka. Muravyumva neza ko muzo kwiga byinshi muri filme Intore Ntindi. Sebastien ndagushimire cyane. Murakoze cyane, dushimire n'abariko baradukurikirana, mubandanye kurikirana filme Ingaruka twitanga iminsi yose kuwa kabiri iri kuri GN Films, ariko ushobora kwandika Ingaruka série canke Ingaruka series kugira ngo ushobore kubandanya ukurikirana ibikorwa vya GN. Turabakunda cyane, Imana ibahezagire.